mubiri mukizwa ninde yabahenze? Ni Satani. Yesu igihe yitanga ntiyaretse ngo Satani amuteze ibisatsi mwe muri yiwe ipfe ngo bihererane, kandi ntiyaretse ngo yicwe n'agahinda ngo umushahara wiwe upfe bihererane. Mugabo yitanze isanzure, acumitwa imisumari, akubitwa inkoni nyinshi, arababazwa mu mubiri. Bibiliya kivuga ngo imishishagu yiwe nidukiza indwara, no mu mubiri naho Yesu yaradutangiye ikimazi. Kino gitondo twakire amajambo y'Imana, kano kanya n'uyu munsi byongera amahirwe abatashoboye kuronka ibibaronsa ubwo buzima busagutse mu ijambo ry'Imana. Wongewe amahirwe, nanjye nongewe amahirwe kugira ngo ntihagire akancika. Ubuzima busagutse Imana yateguye ndabure. Amen. Rero muri Yohana 10:10 ijambo ry'Imana riratubwira ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza, ngo ariko jewe naje kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Uko niko Yesu yavuze. Twari twaribwe, ibyo ntitubikekeranye: amahoro, umunezero, ibyizigiro, amagara meza, kubaho mu buzima butunganye, kubana neza n'abacu. Twari twarabyibwe, twacumitwa amacumu tutateguye, nayo twisongoreye yose, byose bikatuzibura. Umwanzi yaratwibye ubwenge, tukabaho twitiranya ibigororotse n'ibyaha. Twari twaribwe, kandi twari twibwe n'umukuru w'abasuma, ariko Yesu ashimwe yavuze neza biratubako yaraje kugira ngo noneho tumwizere ntidusubizwe ibyo twatswe gusa, ahubwo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse. Ubuzima twari twaribwe Yesu yarabutugaruriye. Ubucuti n'Imana twari twaribwe Yesu yarabutugarurira. Turagomba kuba mu buzima busagutse au nom de Jésus. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Ubuzima busagutse. Dusome tubanze twandike ijambo ry'umutwe. Ubaza ko aririye. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Uhoraho atwitwararitse muri byose. Amen. Atwitwararitse muri byose. Bibiliya twemeza kandi nibyo yuko umuntu n'impwemu iba mu mushaha, ifise umushaha ikaba mu mubiri. Rero umuntu afite ibyo bitatu byose: impwemu, umushaha n'umubiri. N'igihe Yesu yadupfira, ntiyadupfiriye kugira ngo atange ikimazi gutabara impwemu gusa ariko tugumane agahinda, ahubwo ngo yishizeko n'agahinda nako nyene kugira ngo twebwe tugakire. Amen. Agahinda kaba mu mutima, mu mushaha. Ni ukuvuga ngo impwemu yacu iraboha, rwego kandi n'imishaha yacu irakizwa. Amen. Abantu bakunda kuvuga ngo umubiri ntukizwa ninde yabahenze? Ni Satani. Yesu igihe yitanga ntiyaretse ngo Satani amuteze ibisatsi mwe muri yiwe ipfe ngo bihererane, kandi ntiyaretse ngo yicwe n'agahinda ngo umushahara wiwe upfe bihererane. Mugabo yitanze isanzure, acumitwa imisumari, akubitwa inkoni nyinshi, arababazwa mu mubiri. Bibiliya kivuga ngo imishishagu yiwe nidukiza indwara, no mu mubiri naho Yesu yaradutangiye ikimazi. Imana ihabwe icyubahiro cyane.
iyo yitwa abandoni yarahebwe mu mpemu atandukana n'Imana. Aravuga ngo byatumbebeshejwe n'iki? Bitugaragariza yuko impemu yacu nayo nyene yarayicunguye, yicwa n'agahinda n'intimba n'umubabaro, ngo yumva akabonge kagomba kumwica, ngo atwereke ko n'umushaha wacu nawo nyene arawucunguye. Yagiye mu kibanza cyacu muri byose, ariko kandi arababazwa umubiri kugira ngo atwereke ko n'ibitandukanye by'ingene tubayeho nabyo nyene araducunguye. Mbere ngo yigize umworo watugishe benshi. Kwizera ijambo ry'Imana byonyene ibyo bizodukiza. Amen. Ayo mashi nk'uyu muntu ariko araribwa n'intozi wapisi kwiyagaza nambara y'Imana ntuyigavure, ihe icyubahiro kiyibereye. Y'Imana adufasha. Yesu ashimwe cyane, abitubwira cyangwa adufasha kumva vyogenda gute kugira ngo ibyanje byose muri byose Imana uko ibinyitwararikiye aba ariko ndabibamo, uko ibingabira aba ariko ndabibamo, mbona Imana muri byose. Vyogenda gute kugira ngo mbone kugira neza kw'Imana muri byose? Ku kazi we ni Imana, mw'isengero we ni Imana, muze mw'isengero muze kote spirituel uwo ni Imana. Yesu ashimye cyane. Mu mubano wawe muhira, mu nzu, mu cyumba, muri saro, mu rugo, muri quartier, uwo ni Imana. Yesu ashimye cyane. Byogenda gute tubona Imana mu gihugu cyacu? tubona Imana byogenda gute? Dusome muri Zaburi. Uhoraho atwitwararitse muri byose. Zaburi ya 37. Turasoma imirongo mikeyi kuva ku murongo wa 23 kugeza ku 25. Ndakwifurije ubwenge bw'Imana muri aya majambo yayo, ubwobemo byinshi gusumba ibyo ntushobora kuvuga. Amen. Na jewe nyene mu izina rya Yesu. Sito ubwobemo byinshi. Amen. Ujya tavomye ndahana igice. Halo, ujya tavomye ndahana igice, cyane naho mvomye avomye nkavoma ibirohe cyangwa ndamusukiramo bigaca bibiri, byose bica bibi ibirohe. Nawe voma, nawe iwanyu bavome. Amen. Murongo wa 23 kugeza 25. Iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho akanezerererwa inzira yiwe, naho yotemba ntazoshika hasi rwose, kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Uhereye nkiri muto none ndashaje, ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe cyangwa urubyaro rwiwe rusegerereza ibyo kurya. 26 tuyongereko, agira ubuntu n'usukira akagurana abandi, urubyaro rwiwe rukagira umugisha. Imana ikomerwa amashyi cyane. Haleluya. Aya majambo aratwereka kumererwa neza gutangaje, kumererwa neza gushika no mu icagihe hari ahatemba, kumererwa neza gushika no mu rubyaro. Haleluya. Ariko ngo bivahe? Kwandika icambere
kugira intambuko zishigikiwe n'Uhoraho ni ukuvuga ngo kugendera mu nzira urongowe n'Imana. Kugira intambuko zishigikiwe n'Uhoraho. Haleluya. Turaza kuvyagura dushitse imbere, muraza kubibona. Uhoraho akanezerererwa ivyo urimo. Birabisigura hano. Uko kugira intambuko zishigikiwe n'Uhoraho ni ukuba mu bintu Imana iraba ikabiryohererwa. Haleluya. Yesu ashimye. Ndakwifurije kwakira ubuzima busagutse bukujyana mu rugendo rukurikira, aho ugira intambuko Imana iryohererwa. Nanjye birakavaho. Amen. Umwami Imana akanitiza agafaransa karimo ikirundi agapema plaisir de toi, akumva ko il prend plaisir de toi, ukamenga yabwira Mungu avuga ati ndaryohewe mwana wanje. Jandagira aho uri niho nanjye nashaka kuba, ivyo uriho nivyo nanjye nashaka kubaho. Bandanya mwana wanje. Akifata aryohewe akanezerwa yuko wimye ikibanza umwansi wiwe, kuko ata muvyeyi n'umwe atanezerererwa kubona umwana wiwe akiza umwansi. Imana ibihere gucubahiro. Haleluya. Biraryoshe yumva Imana ivyo ibiryohererwa, igashika ivuga ati kuri mu ntambuko zanje, kuri mu ntambuko zihwanye n'ivyo ngomba, sha nanje nzokwitwararika, bikanagushikira ukanyerera, nzokuramira uzoshika hasi. Haleluya. Umwanditsi umwe wa Bibiliya yagize komantere zijya Bibiliya usanga bashira iruhande insiguro, nigeze gusoma igihe kimwe acarandikamo akantu nakunze nafashe umutima, ngo hari mu Gifaransa ngo Imana ngo iriteguye ngo gukosora ukwihenda kw'abariko baragendera mu nzira y'abagomba. N'ingoga je naciye mbona uriko urajana n'akana mwari kumwe n'ikari konyene, mwari muvyemeranya, gagaca gaca ku biyoba vy'abandi batarabishira mu masashe bakibishira mu tudobo, n'ubu barasubiriye, kagaca kabihemura bikameneka, canke ibindi bimeneka bigaca bisanzara rwose, hanyuma bagaca bagacakira batumenya ibintu vy'abandi, wihenze utambutse ubutariko. Umuvyeyi agaca avuga ati mureke uyu ni uwanje, rihisha jewe. Haleluya. Niyatari inzira twari kumwe, ibibaye turi kumwe mba navyemeye, kuko ukuboko kwiwe nije ndagufasha. Kudakurikira Imana ni ukutayimenya. Bangahe bagize amayesheke, bangahe bitaye mu bintu bikagenda nabi, boronka bikosora boshima rwose. Bangahe bagize amajambo barondera ingene bayagarura bikanga. Icompa iri jambo nkaba ntarivuze, ariko wararivuze. Icompa uyu muntu nkaba ntamugiriye ibi. Icompa ubusore bwanje cyangwa ubukumi bwanje nkaba ntabugize ibi. Icompa ubugabo bwanje cyangwa ubugore bwanje nkaba ntabugize ibi, ariko waramaze kubigira. Ariko hari Imana iyo mugendanye amasheke yawe bizogenda nabi byawe, yiteguriye kubifata mu ntoki ibikosore.
merakayangu uri hafi yawe uti iyo mana nawe urayikenera. Imeze rero uko, iyo mana imeze uko nawe urayikeneye. Amen. Urugendo rero rugaca rubandanya ata stress, ata ruhagarara, ata kubyimba umutima, uko burya batandukanye ntibabyimbijwe umutima n'ibiriko biraba, babyimbijwe umutima, aba benshi babyimbijwe umutima n'ibyarenganye. Wakira Imana nibwo ubuzima bwiza mu izina rya Yesu. Aleluya. Urubyaro rwawe ntiruzosegerereza uko woroheje Imana. Tucandika irya kabiri nawe umenga birasa, icya kabiri ni ubugororotsi. Ubugororotsi hano bivuga sur l'intention yo mu mutima, ingene indani muri wewe nta mforo mbi iriyo. Amen. Birakaba kuri twebwe. Nasomye ijambo ry'Imana mpaka kwikorera amaboko kimwe si kera, ariko umenga niho turisoma ndariramba yo ibi nyene ibi numva bimenga n'ibintu bitajanye n'umuntu, kubera ukuntu umenga biragoye ko bibamo. Mugabo nibuka ko Imana yabivuze kandi ko ariyo yabivuze birashoboka. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo ufise umutima utagira akarere. Umenga nukwikorera amaboko umutima utagira akarere ndawuvana biracaye ndawuronka. Ndabwiza ukuri ko naciye mfata iminsi idasanzwe yo gusenga myinshi, kandi umutima utagira akarohe ndawuvana. Yesu adufashe cyane. Inyuma y'imyaka 19 nkijijwe 20, ngaca nsanga ijambo ry'Imana riravye Yesu we utagira akarohe, erega umenga rirakuburitsemwo, rigaca rikwereka ingene muri wowe hari uburoho. Aleluya. Hano ijambo ry'Imana riratwemerera ngo umugororotsi urubyaro rwiwe ruzosegerereza. Turakeneye rero umutima utagira une fausse intention, utagira imforo mbi, utagira ukuba umubi muri twebwe. Kandi nagira ndakubwire ngo ibyo biba bidakenewe, Yesu ntiyari kurinda gupfa ku musaraba. Ari ukwigwanira n'ibyagezwe wubaka n'ikindi gikunanira, n'ubu ntabwo babibayemo, ntiyari kurinda gupfa. Ariko icyatumye apfa ni ukugira ngo tuvane n'umutima wa kera aduhe umutima mushasha. Urawukeneye, urawurondera, urawitwararitse. Jewe numva narabwuruye ahantu hari kazoza k'abana banje. Ntibazosegerereza nibubaha Imana, ntibazosegerereza nibubaha Imana. Uwo muntu ashobora guhaguruka akabipinga abati urabesha, tuzoba tubiraba. Yego tuzoba tubiraba. Nibubaha Imana ntibazosegerereza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aleluya. Ntimwibagire ko ijambo ry'Imana rica rivuga ngo izohezagira urubyaro rwacu iruha ingoma y'iwabo. Rero ubuzima busagutse burashika mu buzima bwacu bw'ibisata byose. Abakira Imana ntimwibanire, nimwakira Imana yagutse nk'uko, igira neza nk'uko, y'ubuntu n'imbabazi zishika no ku rubyaro rwacu. Izobikora iyo Mana izobikora, izobikora amahanga azobibona, izobikora abaseratangare, amagara iyo Mana yikorere. Mu gihe ushane rero uturusha Imana abayigiriye nabi kandi abagiriye nabi n'abazomukurikira. Mana idufashe
mbega ubwo nibwo buzima washaka ko babamo? maraya yibagire igikundiro cyabo, mbega ubwo nibwo buzima bwiza washaka ko babamo? abasheshe amaraso ngo baronke ibyo baronka, bibaza ngo uwo mwanya bariyaguye. uzirindire gatoya urabe uko baheza, kandi urindire gatoya urabe ibizokurikira bahavuye. abagendeye mu bigirwamana nico kimwe, abakoze uburyarukanyi bakarya ababo bagahemukira abatari guhemukirwa, niko bizobagendera. icyo ni nk'ubushane. shaka ko twumva rwose yuko Imana idutumirira ubugororotsi, irafise ibibi iriko iradukingira. twakire kuba abagororotsi mu izina rya Yesu, amen. icya gatatu, Zaburi ya mbere murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. ariko umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashyira ku mutima k'umurango no mu ijoro. azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyama igihe cyacu, ibibabi byacyo ntibyuma. icyo azokora cyose kizomubera ko wese ahabwa icyubahiro cyane. haleluya. icya gatatu ni ukutifatanya n'abari mu bibi. urashobora kuvuga ngo sinavuze igishegu natwenze aho bari bari gusa. igihe byari bifatera inkuru z'ibishegu nanjye naguma ntwenga. eka muri bamwe byakubereye gute bitwenza ko abandi bitubera ibishisha, bikaba n'ibishisha amatwi y'Imana? wowe byaguhindukiye gute ibiryoshe kumviriza? bashize amasanamu kuri Facebook, WhatsApp n'ahandi y'ibibi, y'inyifato mbi n'ingeso mbi. uti si jewe nabigize, sinaje nabishizeho, ndi umurorerezi gusa. ukitwaza ko biraba byonyine ariko utabyikora. ariko ijambo ry'Imana siko ribitubwira. uri umwe muri bo ushimura abashorero. Facebook uraba na WhatsApp uraba, urabashorera. babishirizaho kuba abororewe kubishyirako, kuko bararaba bagasanga ukurikirana neza ibyabo, nabo bakwiye kubigwiza kugira ngo ibyo bibi byabo bitere imbere. uri umukiriya mwiza wabo. kwifatanya n'abanyakibi bigutuma uhabwa umugabane umwe nabo. gusangira umugabane n'abanyakibi biva mu gusangira nabo ibyo bariko baraba mu bibi. Imana iratugabisha ikatubwira ngo umuntu ahiriwe ni utabayeho gutyo, ni udafatanya n'ababi. Yesu adufashe. bavuga urusaku ukabafasha, bavuga ibitari byo ukabongereza, bakoherereza amamesaje atariyo muri telefone yo gucokora no gufata nabi iby'Imana, nawe ukagwiza ukarumikira abandi. igihe uri kurongereza kuvuga nabi utari kuvugwa nabi, ubwenge butubwirane mu izina rya Yesu. tumenye ibibi tubitandukanye n'ibyiza. amen. Yesu adufashe rwose. haleluya. natanze akarero ryari, mbega iyo umuntu afashije uwundi gukorora inda, wewe ntayaba yakoroye. iyo amurangiye uyikorora neza, wewe ntayaba yakoroye. Répondez, let's go move. iyo uri muganga ugatanga imiti bikora, nayo uba wakoroye. iyo uri umuhungu ugatanga amahera ku
umukobwa nkayo uba wakoreye, mwazikoreye mwese, n'umubyeyi yabisabye cyangwa yabyiyumviriye adasabye imbabazi ku Mana kiguma ari icyaha. Ntitugomba kwifatanya n'abanyakibi kuko byoduhindura nk'agati ko mu bugaragwa, ariko ntitutifatanya n'abanyakibi Imana ihabwa icyubahiro ko biturushiriza kutuba kure, natwe tugahinduka nk'igiti gitewe iruhande y'amazi kigashorera imizi muri yo, gihora gitoto kigahorana ivyamwa, kandi ngivyo tuzokora byose bizotugendera neza. hariho abantu bafite imigambi muri mwebwe, siko dusangira ijambo rivuga ngo uhoraho atwitwararitse muri byose. Haleluya! ni ukuvuga ngo yitwararitse ibitandukanye bigize ubuzima bwacu, ubuzima busagutse mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! icya kane kiri ku murongo wa 2 ngo ibimuhimbara biri mu byagezwe by'uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashyira ku mutima ku murango no mu ijoro. Nibi gushyira umutima ku byagezwe by'Imana ku murango no mu ijoro ni icya kane. Aleluya! gushyira umutima ku byagezwe n'Imana, ibyo Imana yategetse. Aleluya! icya mbere mwacanditse kugendera mu nzira zishigikiwe n'Imana, zemewe n'Imana. icya kabiri ni ubugororotsi. icya gatatu ni kutifatanya n'abanyakibi. icya kane ni ukuhoza umutima, kwitwararika ibyagezwe by'uhoraho. hano havuga ngo ibimuhimbara biri mu byagezwe by'uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashyira ku mutima ku murango no mu ijoro. gushyira umutima ku byagezwe n'Imana ku murango no mu ijoro. ni igiki kiturongora mu byo twambara? ni ibyo Imana ivuga. Amen. Yesu ashimwe. ni igiki kiturongora mu buryo tuza kwitwara duhuye n'utubwira nabi? ni ibyo Imana ivuga. ni igiki kiturongora duhuye n'intambara y'iby'amagara yacu? ni ibyo Imana ivuga. ni igiki kiturongora turimo turiyumvira ibyo gukorera Imana? ni ibyo Imana ivuga. ni igiki kiturongora turiko turategura imigambi y'ibikorwa? ni ibyo Imana ivuga. ni igiki dutera intege muri ibyo byose kugira ngo dutumbere ibibereye? ni ibyo Imana ivuga. Yesu ashimwe, shengero ry'Imana. mera akayambu mwene data, turakeneye ibyo Imana ivuga kugira ngo ururanirwe mu buzima bwawe. Amen. ijambo ryawe niryo rigiza igihe cyose uvuze ndaruhuka. wambere umwizigirwa, vuga Yesu menye icyo ugombaho. Amen. Yesu ashimwe, ashemagizwe. Imigani 16:3 kugeza ku 9. Haleluya! byogenda gute ngo gukururanirwa Imana itegura itwitwararitsemwo kutubeko? Imigani 16 tuvuga icya 5 murongo wa 3 tuwusome wonyene, turaza gukurikiza hanyuma. uremeye kuhoraho ibikorwa byawe, niho imigabo yawe izokomera. sengera imigambi yawe, sengera imigabo yawe. Haleluya! wiremururire ku Mana ibyari kukuremera. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. mu kete rya mbere rya Petero 5:7
haca hatubwira ngo muyiremeke imitwaro yanyu kuko ariyo ibababara. Nico ca gatanu. Imana ishimye cyane. Muyiremeke amaganya yanyu, imitwaro yanyu kuko ariyo ibababara. Déchargez-vous sur lui, car c'est lui qui prend soin de vous. Alléluia. Nashaka gusoma mu Gifaransa uyu mugani duhejeje gusoma, havuga murongo wa gatatu ngo expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Urumva hano hatwereka ko ntaco uhisha, ntaco uza kwikorana ukwawe mu misho ngo uhejeje kubifuruguta ucuze ubwira Imana ngo urabe ubihezagire. Oya, ahubwo byose atatuhishije biri imbere y'Imana. Imana iri muri byose byawe. Alléluia. Yesu ashimwe. Expose ton activité. Alléluia. Abantu batandukanye barabonye Imana kuko bagije akazi kabo Imana. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Ngitangura gukizwa nagira mvuge iby'ubu mugabo nciye ngenda kera. Ngitangura gukizwa ndibuka akantu kambayeko kubera nakijijwe ndi mu ndwi zibiri z'ukwisonzesha no gusenga nihaye ngo ndabe ko nobabarirwa. Sinari bwamenye ko imbabazi zitava ko nisonzesheje ziva kuko Yesu yambambiwe, ariko kwisonzesha byarashikanye kubimenya. Hanyuma muri iyo minsi nakoze ibikorwa byo muhira, niho nari mu buruhuko. Nakoze ibikorwa byinshi muhira, ndibuka ingene nasenga ngo Mana hezagira bino byo kurya ndiko ndateka bize kuryohera aho ndabitekera. Sinari umucangero bahemba, nari umwana mu muryango. Ndavyibuka yuko byabaryohera bagatangara rwose, kandi ngakoresha amahera make kuyo bahora bakoresha, kuko Imana iratanga umugisha ahantu wayimitse. Amen. Uri imbere abwira uw'inyuma yiwe uti Imana iratanga umugisha aho wayimitse. Alléluia. Alléluia. Expose ton activité au Seigneur. Ibikorwa byawe uvyereke Imana ngo gutyo izoguha ingene ubishitsa. Vyumvikana ko ntuba urabikora, ahubwo biba ari ibyo witeguriye guhava ukora. Mbega warasengera akazi kawe? Mbega urasengera akazi kawe ka minsi yose? Mbega urasengera ibikorwa byawe bito bito byo muhira? Yesu ashimwe. Mbega urasengera ibikorwa uri kurakora n'imigambi ufise ugomba gushikako muri kazoza kari imbere? Cyane wabonye uronse inzu y'ibutike, ubonye uronse n'umutahe utamahoro n'aya Imana yabyemeye. Oya, n'ibyo wemewe biragwanywa. Nico gituma ukwiye kwakira ibirwanishwa byose ukarwanira igikorwa wateguye. Mwene data, mbega Mariya niyo yatwaye inda ahawe n'Imana, none byarabujije ko agwanya.
ashimwe. Sengera imigambi iri imbere n'ibyuzi uko wemerewe n'Imana kandi nakarekuye kuba wabyemerewe ni cya kindi cya mbere bikwiye kuba ibintu bishigikiwe n'Imana. Ariko iruhande y'uko Imana ibishigikiye bisengere. Hari aho usanga hari ubundi bwenge utararonka, bisengere. Hari aho usanga hariho ubundi mugisha utarashikira, bisengere. Hari aho usanga harimo akantu kigoretsemo katari keza, bisengere. Fata ibihe byo gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Hano bareka ntitwobandanye mu ijoro. Yesu abahezagire. Nagira mvuge ubwoko bw'imigambi Imana ihezagira kandi yerekanwa na Bibiliya, kandi n'ibintu biryoshye rwose. Mugabo Imana ihabwa icubahiro ko wamaze kubyumva ko ibiri mu nzira yayo, ufise umutima ugororotse. Haleluya. Ukaba utifatanije n'abanyakibi kandi ukaba ushize umutima ku ijambo ryayo, kongera ugaca bugufi ugasenga Imana. Imana inzobana nawe muri byose. Yesu abahezagire cyane. Ngira dusenge. Murongo w'icenda hajya mu migani birangoye kugenda ntawe usomye, havuga ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe, ariko Uhoraho niwe atumbereza ibirenge byiwe. Yesu ashimwe cyane. Turakeneye Imana kuko nawe waba witeguriye imigambi ukamera nka Petero. Petero yabwiye Yesu ati ngo ararahira arisiba, aravuga ati naho abandi bose bokuvako, naho abandi bose bokwihakana, jewe nkuremwo. Alo, nturambirwe nakakonyene ngira mpereze. Alo, abantu mufise imigambi myiza. Haleluya. Abafise imigambi yo guhora Imana. Haleluya. Petero wewe yarahiye naho abandi bose bogucumurako bakakuvako, jewe nkuremwo. Yesu yamuhaye inyishu Petero. Satani yabasavye ngo bagosore, aca abajana ahantu arababwira ngo musenge kugira ngo ntimugwe mu mosha mabi. Umutima ntiwukunze ariko umubiri ufise intege nke. Uyu mugani dusomye mu murongo w'icenda utwereka ngo l'homme est la bonne. Hano twasomye mu Kirundi dukosora mu Gifaransa. Abumva Igifaransa murabyumva igituma ndiko ndabishira mu Gifaransa, hari ingene bisiguritse rwose. L'homme est la bonne de plan. Umuntu wewe apanga imigambi. Ukavuga uti ndabibonye, ingozi harakenewe. Kanicungere ndabe ko nokuma mvugishwa. Urumva? Ndabibonye, ingozi harakenewe. Ishure ryiza ry'imyuga ry'abana batarenze uw'icenda, ariko bibafasha gutera imbere cyane. Gira mpanga imigambi y'ingene iryo shure ryobaho, kandi nzokwitaho cyane cyane imfuvyi n'abapfakazi barererwa abana babo. Uko wabyanditse ejo na hirya y'ejo kageze mu kwa gatatu waje kubyandika, ijambo ry'Imana rikubwiye ngo iyo ni imigambi y'iwawe kandi wabishoboye kandi nta kibi kirimo. Mugabo abandanya bavuga ngo le Seigneur, umwami, on dirige la réalisation. Umwami Imana niwe arongora ingene iyo migambi itoshika. Imana ihabwa icubahiro. Migambi yawe izogenda neza. Tes entreprises nico bivuga mu murongo wa gatatu w'Izaburi ya mbere. Tugira dusenga Imana.
bwa mbere ho bagiza Yesu ubuzima bwawe, mwishikanire namwe utarakizwa wemere winjire mu rutonde rw'abo yahaye agakiza. Bwa kabiri, gendera rero muri ibi twigishwa, ntiwinjire muri ujya mwaka utawusengeye, numva kwita mu bikorwa utabisengeye, uzogira ngo wateguye umugambi usange wuguruye akabari na minisitiri ariko aravuga ngo umutaga uzohere kugaye, none ku mutaga uzoba uriko urakora iki? Niba wagize umugambi w'akabari wumva uzoba ugize umugambi upfuye. Abantu bakora ku murango w'ijoro bakaruhuka, tegura umugambi mwiza mu izina rya Yesu, ube buruhutse mu izina rya Yesu. Twebwe turi abana b'umuco, dukora ku murango. Umurango tuvuga si umurango w'amasaha aya tuharura ku mutaga gusa, dukora ibiri ku muco. Yesu aguhetagire, nawe mvuze amen, nta yindi nza kuvuga. Amen. Kandi turakwiragije amajambo yawe niyo nsabye ngo atugumemo. Mwami, twoye kuba abajujuta, jambo ryawe kuba ngo ntihagire uwishimikiza ubwenge bwiwe, wariko tukwizigire wewe. Waduteguriye ubuzima busagutse, ndasengeye Mwami kububamwo, kuva Mwami kubukuze kugeza ku mwana, kuva kuri twebwe kugeza ku runganwe rudukurikira n'urunganwe ruzobakurikira, kuva Mwami mu nzu iwacu kugera mu gihugu cyose. Turavyatuye, ndatuye umugisha Mwami uguheza umwaka no gutanga urundi mwaka mwiza urimwo imigambi yawe. Twisavye twizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Keshi joro yumubuzima bwanje